mu kiganiro yahawe abanyamakuru Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente amaze gutangiza icyiciro cya kabiri cy'ikigega nzahurabukungu ni ikigega gifite inshingano zo gufasha inzego z'ubukungu bwazahajwe na COVID-19. Minisitiri w'Intebe yavuze ko bimwe mu bikorwa by'ubukungu bigenda bizamuka ariko ko ibiciro by'ibintu by'ibanze bikiri hejuru. Yatangaje ko leta yatangiye gushakisha igisubizo ku buzima bukabije guhenda nko kwigomwa amwe mu mahoro y'akaga nko ku bikomoka kuri peteroli. Nyuma yo gutangiza iki kigega cyashowemo miliyari 250 mu mafaranga y'u Rwanda, Bwana Ngirente yahaye ikiganiro abanyamakuru kibanze ku mubano w'u Rwanda cyane cyane n'ibihugu by'abaturanyi. Ikibazo cyo kongera kugenderana n'igihugu cy'u Burundi kiri mu byamubajije. Kuri iki kibazo nagira mvuge ko kirimo kuganirwa kandi ibiganiro bigeze kure. Ntabwo ndajya mu kubabwira ngo hazaguhererekanya kanaka na kanaka, ntabyo guhererekanya ndi buvuge hano, ariko nagira mubwire ko iyo guverinoma ebyiri ziyemeje kuganira ikibazo irakiganira, kandi guverinoma y'u Rwanda n'u Burundi tumaze iminsi duhererekanya intumwa ziva Burundi ziza mu Rwanda, ziva mu Rwanda zijya i Burundi. Ibiganiro bihagaze neza, nababwira ko umwana wacu mu Burundi urimo kubyuka ujya heza. Nta details ariko ndagira mubwire ko umubano wacu n'u Burundi urimo kugenda ubyuka umera neza, n'imipaka izafungurwa mu gihe cya vuba. So icyizero kirahari kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza. Ku bibazo by'ubuhahirane u Rwanda rwari rusanzwe rukura ingano nyinshi mu Burusiya no muri Ukraine ubu biri mu ntambara, Minisitiri w'Intebe Ngirente yavuze ko u Rwanda rwatangiye gutumiza ibicuruzwa by'ingano mu gihugu cya Brazil na Australia. Minisitiri w'Intebe yanongeyeho ko mu gihe cya vuba ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Uganda buzaba bwasubukuwe. Wenda icyo ndababwira nuko ndababwira ngo ni very soon mu gihe cyavuga, kuko ubuse mbabwira ngo turi mu process abantu kongera gusaba za license kugira ngo bazigweho turebe ikwiye kuza standard ifite ko ntabwo twakwinyuraho ni standard turasaba. Niba mu Rwanda twari importingaga amavuta, ubu tukaba dusigaye wenda twikorera amavuta wenda siyumvuza product ni ubu tukaba dusigaye tuyikorera muri iyi minsi, muri imyaka tumaze tuzacuzanya na Uganda. Iyo product ikaba ikorerwa mu Rwanda ubu ngubu. Iyo tuzemera kwiza muri competition hari standard tugomba gushyiraho kugira ngo ihangane n'iyakorewe mu Rwanda. Ibyo nibyo turi mu ngubu, inzego zibikoraho, Minisiteri y'Ubucuruzi, Revenue Authority babigeze kure ku buryo nemeza ko mu gihe cya vuba mushonje muhishiwe ubucuruzi buzongera, noneho urujya n'uruza rukomezwa n'abacuruzi bacu. Mukuru wa guverinoma yanavuze ko u Rwanda rugeze kure rwitegura inama ya CHOGM iteganijwe mu kwezi gutaha. Yaboneyeho kuvuguruza amakuru avuga ko inzererezi zatangiye gufungirwa mu bigo bimwe na bimwe bya hano mu mujyi wa Kigali. Yasobanuye ko ibyo bitabayeho. Minisitiri w'Intebe kandi yatangaje ko leta ikomeje guhangana n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro, aho kugeza ubu COVID-19 yari yatumye ibiciro ku masoko bizamuka, bikaba byarahuhuwe n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, bikaba byaratumye ibiciro ku masoko yo mu Rwanda bizamukaho hasi 10%. Minisitiri w'Intebe avuga ko leta yagerageje gushyira nkunganire mu bintu bimwe na bimwe nka lisansi na mazutu, ko ariko itabasha kongera umushahara w'abakozi kuri buri kibazo cyose kibonetse. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ibiganiro bitunganijwe ku nshuro ya 4. Ibya mbere bikaba byatanguye mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze, kandi byose bikabera ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura. Impande zose zejeje kuvugana mu mwiherero abamenyesha makuru babanje gusohorwa zavuze ko zaganiriye zinama rimwe. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yatangaje ko bihimbaye kubona bino biganiro bitari bivuga ku bihano ahubwo ku migambi y'iterambere no gufashanya mu kwiteza imbere. Nahatemeye ibibazo by'abamenyesha makuru yabuvuriye ku byo bashitseko, na cyane cyane mu bijanye n'urudandazwa, kuzana abagwizatunga bava mu ibyo bihugu no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro bijanye n'amategeko agenga amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Oceanie n'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Burayi. Ibyo biganiro rero kumbure mwasha kwibaza ati none ko bakuye ibihano none muguma muganira ibiki? Ibiganiro rero byamaho nka kabiri mu mwaka tuzoyibandanya kugira ngo dushobore gukorana, dutsimbataze imigenderanire hagati y'ibihugu byacu n'abene gihugu bacu bashobora kubona akarusho. Claude Bochu aserukira ubumwe bwa Buraya ari kumwe n'abambasaderi baserukira bimwe mu bihugu byo mu muryango mu Burundi, yikeje anakeza umushikiranganji Shingiro ku ntambwe bagezeko. Yaciye amenyesha ubu igisata amafaranga menshi ahabwa Burundi azoshirwamwo. On a aussi parlé de la volonté de l'Union européenne. Twanavuganye ku cyifuzo cy'ubumwe bwa Buraya cyo kuri 85% by'imigambi yacu mu Burundi yerekezwa ku bijanye no kunganisha ibitsina. Twanavuganye no kuvyerekeye ukwisubiza umutamana ku Burundi mu karere no ku mugabane. Niko Bocho yavuze.
ariko nubwo batishuye abamenyesha amakuru kugira bamenye neza ko ubumwe bwa buraya bwakira ingingo y'u Burundi yo kwifatanya n'Uburusiya mu matora yo kubukura mu kanama ka ONU kajejwe atakazina muntu i Geneve mu Busuwisi mu minsi iheze, Bocu yamenyesheje ko ikibazo c'indwano hagati ya Ukraine n'Uburusiya kiri mu vyaganiriweko. Nous avons eu des échanges sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences. Twaganiriye ku iterwa rya Ukraine n'Uburusiya n'ingaruka zaryo mu isi yose, haba kwiduzwa ry'ibiciro n'ikena ry'ibifungurwa, ihungabana ry'ubutunzi muri rusange n'izindi ngaruka ku baba mu isi bose, baba abarundi n'abandi. Niko yashikirije. Imigenderanire y'u Burundi n'umwe bwa buraya yari yatosekaye kuva mu ntango z'2016. Uwo mwaka ibihugu 27 bigize uwo muryango byafashe ingingo yo kutongera guha imfashanyo leta y'u Burundi bicisha mu mashirahamwe yigenga n'ibisata vya ONU. Ivyo vyatumye haba ukutumvikana gukomeye hagati y'ubutegetsi bwa Gitega n'umwe bwa buraya. Ku ntwaro ya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza, inshuro zitoharurwa leta n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu baratunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ubumwe bwa buraya, babwagiriza gushaka gukomeza guha impigi abashatse guhirika ubutegetsi mu kwa gatanu 2015 no kurondera gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Ubumwe bwa buraya bwavuga ko icemezo bwafashe catewe n'ihonyangwa ry'agateka muntu yibonekeje mu gihe hari imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Nkurunziza cateye impari uwo mwaka nyene. Bwemeje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe n'inzego z'umutekano zari zijejwe kubakingira. Ibintu vyagiye gusubira kuja mu buryo buke nyuma yo kuja mu mabanga kwa President Evariste Ndayishimiye mu kwa gatandatu 2020, aho we n'umushikanganje wa mbere bakiriye akatari gake intumwa z'umuryango w'umwe bwa buraya zirangajwe imbere n'umuserukizi wabwo mu Burundi Claude Bocu. Mbere Bocu we ntivyamuguye nabi no gusaba umubonano umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ivyatangaje benshi bibaza ko ikinogo co kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri ari inyenga itozibirwa. Naho imigenderanire y'u Burundi n'umwe bwa buraya iriko iranagurwa, hari abategetsi babiri b'abarundi bagifatiwe ibihano n'uwo muryango kugera kwa 31 ukwezi kw'icumi mu mwaka. Ni Gervais Ndirakobuca, mushikanganje yajejwe intwaro yo hagati n'umutekano, hamwe na Godefroid Bizimana ajejwe gutunganya ingendo mu biro kwa president. Abo bafatiwe ibihano bitewe n'ivyaha bikekwa ko zo guhohotera bari mu myerekano mu 2015, mu gihe wa mbere yari umuhanuzi mwishikira wa president ajejwe ibibazo vy'igipolisi, uwa kabiri nawe akaba icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. Eroge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe Rukristo ryigenga rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu Action de Chrétien pour l'abolition de la torture ACAT Burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe ya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Armel Niyongere atwara ACAT Burundi yiganiye Ijwi rya Amerika ingene izo mpunzi zibayeho mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kongo no mu Buganda. Cyane mu gihugu ca Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa, bamwe bakabatahukana ku nguvu, abandi bakicwa, abandi bakanyuruzwa. Abarundi bahungiye mu Rwanda barafise akarusho hamwe na zahungiye mu Uganda. Cyane twabonye ikibazo kiri mu mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania hamwe na Kongo. Hari amategeko y'igihugu ca Tanzania gihonyanga, kandi ngaha mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishirahamwe ACAT igiye gukorana n'andi mashirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu ca Tanzania. Leopold Sharangabo icegera twara urunani rw'abaharanya agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar aratanga uburorero bw'amabi akorerwa mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania. Urumva ko hari impunzi ziza ntizakirwe, n'abakiriwe bagafatwa nabi, muharumvise ko bagiye bakabatemagurira ibitoke, bakabuza gukora, bakabuza ikintu cyose cyo bateza imbere. Abishwe abanyujwe duhere nko 2015 bari hafi muri 200. Abagiye gupfungirwa i Burundi nabo bari muri abo banyujwe. Abo twashoboye kumenya nabashika ku 8 abatwaye bitemewe n'amategeko, nuko ibi bihugu byo zivugira kugira ngo ntizibana zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano. Ayo mashirahamwe yerekana ko u Rwanda n'Ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1951 y'i Geneve mu Busuwisi, ari nayo ishami HCR ryita impunzi rigenderako. Patrice Nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho. Badufashe neza kwivuza, turase mituweli, barashobora kuduha impapuro z'inzira,
pasiporo z'impunzi murazizi nk'abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi wipimisha zirya ndwara za covid wipimisha nk'abanyarwanda. Ikindi nacyo baraduhaye ikarata y'impunzi, carte d'identité idufasha muri byinshi, kwivuza ubwa mbere niyo tuwerekana. Ikindi nacyo kandi nk'ufise udufaranga kaja kuguruza konti muri banki. Ivyagirije nk'ivyo vy'amashami yigenga ku mwaka uheze vyari vyashizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Union Africaine. Ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico igihugu ca Tanzania kibivuga ko, rihamagara Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu muri ico gihugu, yamara ntivyadukundiye ko tumuronka. Ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze, uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri ico gihugu. Ubutumwa yatangiye i Nyarugusu ni nabwo yatangiye i Nduta. Yagize ati: harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu, kuko mu gihugu canyu hari amahoro n'umutekano, nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko uyu mwaka w'2022 worangira mwese mwamaze gutahuka. Twarondeye n'igisata HCR citaho impunzi kw'isi. Tina Geli, umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya, biraba akarere ka Afrika y'ubuseruko, ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika, aremeza bimwe mu biri muri izo raporo. Uwavugira ishami ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati: ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo, yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kw'abo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi, akaba atakundi bafise bari kugira. Kubiraba HCR yongeye ko ati: twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru yarugawe, urudandazwa ruhagarikwa. Twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Iryo shami mpuzamakungu HCR ryerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga 300,000, abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu ca Tanzania. Mu myaka 3 iheze abarenga 120 barahungutse. Tekla Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.